Uyu munsi turi kumwe n'umuryango wa NTEZIRYAYO. Basohotse ishure rya Gilead ry'umugugu w'145. Bakaba barigeze guca mu bihe bitoroshe na buhoro. DADA ODILA, umuryango wanyu n'abatutsi, kandi ibyo bitegeza kuba byaratumye ubuzima bwanyu bugeramigwa. Ubwicanyi bwariko buraba mu gihugu cose. Rero abavyeyi banje na musazanje barishwe. Nariboneye ukuntu bamwe mu ndongozi z'amadini bariko baragira uruhara muri iryo honyabwoko. Sinatahura ukuntu abantu bahora babana neza ari abagenzi batangura kwica ababanyi babo. None wamenye ukuri gute? Inyuma y'iryo honyabwoko, senge yaciye antwara iwabo, nabo bakaba bari vyabona. Rero baciye batangura kunyigisha Bibiliya. Twiga mu gitabo kubaho ibihe bidashira. Muri ico narabonye ishusho y'umupadiri ariko arahezagira abantu mu rusengero, bakaba barabasoda bari bagiye kwica. Ariko kandi naribonera ukuntu mw'ishengero abavukanye n'abadada bakundana bakaremeshanya gushika naho bemera gushira ubuzima bwabo mu kaga kugira bakingire bagenzi babo. Yo, birakora ku mutima. Eugene, umuryango wanyu ntiwari kwaronderwa muri ico gihe. Mugabo n'ibintu bitoroshe ibihe vyabashikiye. Ico gihe hari ubukene butagira izina. Muhira nta mahera twari dufise, ku buryo tutari tukironka nayo kugura ivyo dufungura. Ndibuka mama na nubu ndacabona aryamye ku gitanda yataye umutwe atabona ahari bukure ico atugaburira twebwe abana. Rero abakurambere barambwiye ngo ngende ku ngoro y'ubwami, nshitseyo baca bampa amafaranga 18,000 by'amanyarwanda. Bambwiye ko ari abavukanye n'abashiki bacu bo mu bindi bihugu bari baturungikiye ako gafashanyo. Ubwo nyene naciye niruka nsubira muhira, sanga mama aracaryamye hahandi nyene, ca ndamuhereza ayo mafaranga. Nubu ndacabona akorora amosozi kubera umunezero no gukenguruka ico kintu abavukanyi bari badukoreye. Birumvikana. None Odile, uravye ivyashikiye umuryango wanyu, ubugizi bwa nabi mwagiriwe, nibiki vyagufashije kutaca umuntu yashishwe? Igikorwa cyo kwamamaza kirahambaye cyane kuri jewe, kuko uko ndushiriza kuvuga ivy'Imana idusezeranira niko mbona ko atari umugani kuri jewe. Nk'akarorero, iyo ndiko ndavuga ivyerekeye ikizigiro kizuka, ukuntu abapfuye bamerewe, ivyo biratuma numva ko abona buze batariko barababazwa, ahubwo ko barindiriye kuzuka. Ivyo rero birampimbara cyane gose. Icanditswe gica kinza mu bwenge ni Yohani wa mbere 2:6. Aho intumwa Yohani yasubiyemo itegeko Yezu yatanze ryo kugaragarizanya urukundo hagati yacu nk'uko nawe yadukunze. Ico gihe abakirisu bariko barashikirwa n'uruhamo, rero bari bakeneye kurushiriza gushira mu ngiro ico canditswe mu buzima bwabo. Turazi yuko dukundana, mugabo mu bihe bitoroshe nk'ivyo abavukanyi bo mu Rwanda baciyemwo, tuba dukeneye kurushiriza gushira mu ngiro iryo tegeko rya Yezu, tugakunda abavukanyi bacu gushika naho twemera gushira ubuzima bwacu mu kaga ku bwabo. Kuba twaritavye rino shure rya Gilead biranyibusa yuko ko ari ukuri, yuko nkwiye gukunda by'ukuri abavukanyi n'abashiki bacu nk'uko Yezu yabigize. Mwebwe bavukanye n'abashiki bacu bo mu Rwanda, muratubera akarero keza ko mutima rugabo, ukwizera n'urukundo. Nimumenye ko tubakunda cyane. Murakoze. Turabashimiye kuba mwari kumwe natwe muri kiganiro cy'ivyabonye bidasanzwe.